Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nagomba mu nkundire niyemeze imbere yanyu ko ngiye nararungitse umugwi w'abahinga bagenda kuraba neza iyo ntara. Barasanze umukenyezi umwe atankwavu zishika n'amajana 3 afise, muga yinjiza amayero 16,000 ku kwezi kuri ukwavu gusa. Nukuvuga ikico nshatse kubabwira, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mu nkundire fate akanya ko gushima nkenguruka cyane iri teka mwanteye, iteka ridasanzwe mwateye ino komine ya Mugere, iteka mwateye izone ya Buhanda mvukamwo, umutumba wa Ruvyagira mvukako no mu muryango wacu. Ni iteka ridasanzwe jewe maze kubona ko mu mpaye buno butumwa bwo gusukurira abenegihugu bo muri komine Mugere, nakiye mvuga nti Imana nihabwe icubahiro. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, iyi komine ya Mugere mwashize imbere kugira ngo sukurira abenegihugu. Ni komine novuga idasanzwe, ni komine igizwe n'intara kama 3: intara y'Imbo, intara yo mu Migwa n'intara y'Umugamba. Ni komine ihana urubibe n'igihugu ca Kongo dufatiye ku kiyaga Tanganyika, irahana urubibe ni komine ya Mukaza, irahana urubibe ni komine ya Gwibaga, kandi irahana urubibe ni komine ya Muhuta. Ni komine irimwo inzuzi nkuko mwumva ko yitwa komine Mugere. Ni komine irimwo uruzi rwa Mugere, uruzi ndetse tuzi ko ruriko centrale ya Mugere na barage ya Mugere, ari uruzi rufise ico rumaze muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyi komine ni komine vy'ukuri irimwo itunga kama, ariko kandi irimo n'abenegihugu bagiwe imbere, kandi jewe niyemeje kubaja imbere kuko birabonekana ko mu vy'ukuri dukurikije impanuro muhejeje kuturonsa, ni komine bibonekana ko twese hamwe muri za ntara kama 3 zigize iyi komine ya Mugere dushize ingufu hamwe n'ubwenge, birakunda ko dushika kwiterambere rirama, birakunda ko dushika kumbona kazoza iyi komine yifashe muri 2040, ikomine iteye imbere muri 2060. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nagomba mu nkundire niyemeze imbere yanyu ko ngiye gusukurira abenegihugu bo muri no komine ya Mugere, na cyane cyane mpereye ku benegihugu bafise amikoro make, ariko kandi ngiyi inama n'ingingo n'abagize inama ya komine, ariko kandi n'imvukira zino komine ya Mugere, ndetse n'ingenzi n'abakunzi ba komine ya Mugere, ariko kandi n'abakozi b'Imana barangurira imirimo muri no komine ya Mugere. Sinorandira cyane kuko uyu munsi kuri jewe n'umunsi udasanzwe, n'umunsi numva novuga bike, ariko ntegekanya gukora vyinshi kugira ngo ikomine ya Mugere ibikomine iteye imbere kandi mu mwanya muto. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mwonkundira nkivuga kuko ni rya mbere mbaye imbere y'abenegihugu bangana uku bo muri komine ya Mugere. Iyi komine ya Mugere uko nabivuze ni komine igizwe n'amazone 11, ariko kandi igizwe n'imitumba 60
ni umwe. Jewe muri jewe iyo mitumba yose n'amakaritsiye ndabibona vyoroshe dufatanije n'abenegihugu n'abashefu do zone ko ku mutumba duhahonyeza ikirenge tugasigurira abenegihugu ibi muhejeje kudushikiriza. Munkundire rero nibwire bano benegihugu, jewe musitanteri wa Mugere muri kano kanya ndiko ndavuga nitwa Hatangayo Adelaide. Ndifuza yuko tuza turavugana kenshi mukoresheje inimero ya telefone 69 131 603. Iyo ndayikoresha no kuri WhatsApp. Ariko kandi ndafise n'indi nimero 69 129 917. Iyo nta WhatsApp iriko turavugana gusa. Bene gihugu rero ndabahaye ikaze. Munkundire muzoze muronkera aho tugeze. Aho nzoba ngeze munkundire muzoze muronkeraho uko nyanicubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamatubwira ko umuvyeyi yonkereza hageze. Nanje nditeguye konkereza aho ngeze. Umwene gihugu wese afise ikibazo muri no komine ya Mugere kugira ngo tugitorere umuti. Murakoze cyane nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Munkundire ndangirize hano ndabashimira cyane, ndabifuriza nyanicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuroranirwa. Nongera saba Imana mushobora vyose ikutuzigamire tuzoshike muri 2040 muriko murabona ivyiza vya komine Mugere. Tuzoshike muri 2060 muriko murabona ivyiza vya komine Mugere, kuko ni mwebwe muhadushikanye. Murakoze, Imana ibampezagirire. Urakoze cyane. Yamaze guca ugwevu ndamwumvise temeye imbere yanyu. Mukurangiza nagira muse nubashingira intaye kugira ngo ndabatekerera akantu kamwe mwoca mukora. Mfatiye kuri ca civugo turi kumwe twese birashoboka. Muri bijanye n'iterambere bisaba ko mwese muteka umutwe muri kumwe mukagira urunani. Je naragiye hariho ibigo bibiri nagira ndabashingire ko intahe nabonye igituma vyateye imbere. Naragiye mu gihugu kimwe kuva isi yaremwa hatarigera hagwe imagi imvura. Hanyuma baca batubaza bati iyo ntara batujanyemwo ingana nk'Uburundi, mugabe ikabamwo abantu 1,016,000 batarigera babona imvura kuva babaho. Hama tubaza bati tubwira amayeri mwokoresha kugira ngo mugaburire aba bantu. Turateka umutwe turabura. Hanyuma tubuze tubaza tuti none mwebwe mubabeshejeho gute babayeho gute? Baca baratubwira amayeri ababeshaho. N'ahantu hari vya bindi vy'ibibura bita neje. Iyo biheze rero agashuha bica bivamwo amazi, murazi urubura ruvamwo amazi. Ayo mazi bagaca bayatega yose barimvye ikinogo kimeze nk'ikiyaga. Ayo mazi bagaca bajana kuyavomeza ivyamwa be n'imboga. Bagaca bafata izo mboga n'ivyo vyamwa bagaca bishora, bagaca bagura imiceri n'ingano n'ibindi byose bakeneye bivuye muri ya mazi yavuye mu rubura. Aho hantu nasanze bariko bimba umugende w'amazi w'ibirometero 1,500. Umugende w'amazi kugira ngo bazane uruzi muri ako karere. Ico sikiri igihugu n'Ubushinwa. Turaraba ingene babayeho, dusanga bo baricara hamwe bakavuga bati aha twokizwa n'iki. Niho batetse umutwe wo gukoresha ayo mazi y'urubura. Ngenda mu gihugu kigira kabiri, intara baricaye hamwe baravuga bati none twe twotera imbere gute, ni iki cyo ruteza imbere ngaha. Bararondera baca basanga ico bateza imbere n'urukwavu. Baca bavuga bati intara yacu rero dutangure tworora inkwavu.
nararungitse umugwi w'abahinga bagenda kuraba neza iyo ntara, barasanze umukenyezi umwe atankwavu zishika n'amajana 3 afise, muga yinjiza amayero 16,000 ku kwezi kuri ukwavu gusa. Nukuvuga ikico nshatse kubabwira, abantu bagiye hamwe bararonka ikintu gishobora gukiza intara canke ikomine. None rero namwe ico nobabwira muri ikomine nziza cane ya Mugere ifise ibintu vyose, muri mwicare hamwe muvuge muti twebwe turondere ikintu kizoduteza imbere muri ikomine yacu kandi mu buryo bwihuta. Ico kintu muce mukijako mugikore, muzobona ikomine yanyu yateye imbere cyane, na cyane ko mufise intara ikomine yanyu ifise ahamera ibintu by'ubwoko bwinshi. Rujya ruzi hajya ruvuye muri baraje murashobora guca umugende ugenda uravomera ngaho urengana ugasanga muci hose haguma hasa n'urwatsi rubisi, birashoboka. Ikindi nababwira mugiye hamwe murashobora kuvuga muti ni igiki cyo turanga ngaha muri iyi komine yacu nziza Mugere, mugaca bavuga muti nko murashobora kuvuga muti ikizoturanga ngaha ni isuku, mukabivuga uko nyene muti ikizoturanga ni isuku, mugaca mugira isekeza ryo kuzunguruka gushika mu muryango kwa naka, wewe ingorane ufise niyihe, mukamufasha gutora umuti w'ikibazo ciwe gituma adashobora kugira isuku. Nko murashobora kubifata uko nyene, abantu rero bagiye hamwe birashoboka. Nico gituma musitanteri ivyo avuze ati muje hamwe murabire hamwe ikintu mwokora. Niyo ntahe nabashingiye, abantu barashobora gutunga ngaha mufise vyinshi cyane, murafise umusenyi, murafise ubutare, turiko turahiga ahantu hose ari ubutare bworoshe kwimba, kandi aho tubutoye duca tubwira urwaruka jako ubutare nafashe ko ari umurima weze dufise ngaha mu Burundi, dutegerezwa kubwimba tubushore, hanyuma Uburundi turabe ko nabwo buronka ikintu gishobora kubuduza. Namwe bwe rero mugume muraba, hariho ubutare bworoshe cyane ngaha mubone ayiwanyu, ntimutinye muce mumenyesha ubushikiranganje bijejwe OBM kiza kuraba, imaze kubibona ikivuga iti are ndabahuye ugwaruka rero hajya aho mwahora mwirirwa mwicaye aho muca mukora n'ubutare. Rero mubandanye mwese muteka umutwe, ndabakengurukire cyane, nsaba Imana mushobora byose ngo ibahezagire, murakoze.